Shalom shalom mwese abakunzi bankunda ijambo n'umunezero mwinshi gusubira kubakira kuri no rubuga uno munsi. Imana ibahezagire mwebwe mwese munkurikirana, mwebwe mwese mufata kanya ko gukurikirana izinyigisho zica kuri no rubuga. Imana ibahezagire mwebwe mwese musengera, ndabizi hari abansengera, hari abafise ku mutima kino gikorwa. Yesu abampera umugisha mwinshi. Imana ibahezagire mwebwe mwese musangiza ubutumwa abandi, nukuri n'umugisha mwinshi kubagira. Ni gikorwa gikomeye mu muri ko murakora namwe. Ijambo ry'Imana muri Hoseya riravuga ngo abantu banje bararimbutse kubwo kutamenya. Rero uri kurafasha abandi kuronka ubutumwa bwiza, uri kurabasangiza ubutumwa bwiza, ubu uriko nawe uragira ico ukoze kugira ngo hatagira uburimbuka kubwo kutamenya. Yesu rero abaho umugisha mwebwe mwese musangiza ubutumwa abandi. Ni gikorwa gikomeye mukora, nkunda kubita ngo muri aba partners banje, turafatanije muri kino gikorwa. Yesu abampera umugisha mwinshi cyane. Abashasha ndabakiriye, ndabizi n'amafisa abashasha, ndabahaye ikaze n'umunezero kubagira. Amazina yanje ni Karine Bera, baranyizigiye shira mbere kuri bashasha. Ndabahaye ikaze. Hano tuhavugira amajambo y'Imana meza, tuhavugira amajambo yubaka imitima, tuhavugira amajambo y'ubugingo, tuhavugira amakuru meza. Nukuri uhisemwo neza kandi uzoronka umugisha natwe. Urashobora kugira subscribe, urashobora kugira like, urashobora kugira share nkuko nariko ndabivuga, kugira ngo dufashanye kuvuga ubutumwa bwiza. Yesu abaho umugisha mwese. Uno munsi amajambo nagomba kuvuga ko ari mu gitabo cyo mwitanguriro. Ndasoma imirongo 2 wa 16 n'uwa 17 mu gice ca kabiri. Nsoma no kuva ku murongo wa mbere gushika kuri 13 mu gice ca gatatu. Reka dusome. Tanguriro kabiri 16 na 17 haravuga ngo uhoraho Imana abarira uwo muntu ati, igiti cose co muri iryo tongo ukijye ko ukugomba, ariko igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi ntuzokijye ko, kuko umunsi wakiriye ko uzopfa nta kabuza. Ce dusoma mu gice ca gatatu kuva ku murongo wa mbere gushika kuri 13. Mutwe w'ijambo uvuga ngo uko icaha catanguye mw'isi. Inzoka yarusha amayeri ibikoko vyose vyo mw'ishamba uhoraho Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, mbega nivyo kuri koko yuko Imana yavuze ngo ntimurye ku giti na kimwe co muri iri tongo? Umugore yishura iyo nzoka ati, ivyama ku biti vyo muri iri tongo turemerewe kubirya, ariko ivyama ku giti kiri hagati mw'itongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubijyeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo ntidupfe. Iyo nzoka yishura uwo mugore iti, habanamba ntimuzopfa, kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana, kuvyo kumenya iciza n'ikibi. Uwo mugore abonye ico giti ko kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho, ari igiti co kwifuzwa kimenyesha ubwenge, yamura kuvyo camye arabirya, ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe ararya. Amaso yabo bombi arihweza, bamenya yuko bagenda gusa, bafatanganya ibibabi vy'imiskoni bironkeramwo uducocegwa. Bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku mugoroba. Uwo mugabo n'umugore wiwe binyegeza mu biti vyo muri iryo tongo ngo Uhoraho Imana ntababone. Uhoraho Imana ahamagara uwo mugabo aramubaza ati, uri hehe? Aramwishura ati, numvise ijwi ryawe mw'itongo ndatinya, kuko ndi gusa ndinyegeza. Aramubaza ati, ninde yakubariye ko uri gusa?
mbega wariye kuri ca giti nakubujije kuryako? Uwo mugabo aramwishura ati, umugore wampaye ngo tubane niwe yampaye ku vyamwa vya ca giti ndarya. Uhoraho Imana abaza uwo mugore ati, mbega ivyo wakoze nibiki? Uwo mugore aramwishura ati, inzoka yampenze ndabirya. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Inyigisho z'uno munsi nazise ngo reka kumuha umwanya. Imana imaze kurema isi n'ibiyirimwo, ikarema umuntu wa mbere Adamu, ikamuremera umufasha, yabashiriyeho aho baba, ibaremera itongo rya Edeni babamwo. Arababwira ko bazovyara, bakarondoka, bakagwira, ibintu byose byo muri iryo tongo aribo bazobiganza, ibaha kuganza. Kandi yami bavizita ku mugoroba iza kubaramutsa. Irabemerera ko barya ibiti byose vyama muri iryo tongo kiretse igiti kimwe. Irababwira ngo ivyama kuri kirya giti ntimuzobirye, kuko ntimwabirya muzoca mupfa. Kandi yarababwiye ico giti carico, yarababwira ko ari igiti kimenyekanisha iciza n'ikibi. Ntiyabibahishije, yarabibabwiye. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo inzoka yarusha amayeri ibindi bikoko vyose. Iza kuganiriza Eva, ariko mu kumuganiriza iza gukoresha ya mayeri yayo ijambo ry'Imana ryatubwiye ko ifise. Ico gituma izi nyigisho nazise ngo reka kumuha umwanya. Iramubwira ngo mbega ni ivy'ukuri ko Imana yavuze ngo ntihagire igiti na kimwe co muri ritongo murya? Niko yaje kumubaza. Satani imisi yose ariko arakugerageza, abaza ico bita mu Congereza open-ended questions. Nta na rimwe akubaza closed-ended question. Closed-ended question ni kibazo wishura ego canke oya. Ni kibazo wishura nico canke sico, yes or no, true or false. Ni kibazo wishura inyishu ijambo rimwe, ata bintu usigura. Akarorero ka closed ended question ni kibazo akubaza ngo urakunda pizza? Ni ego canke oya. Urazi kugira natation? Ni ego canke oya. Couleur yawe ukunda uprefera ni yihe? Urishura ni rouge, ni blanc, ni vert, ni wishura kimwe, ntabwo usigura. Ariko open-ended question ni kibazo gisaba insiguro. Par exemple, nko bakakubwira ati we wiyumvira ko iki kintu kimeze gute, ari nk'ibintu bako barakuyagira, bakakubwira ati none wowe vyiyumvira gute? Muri ico gihe ntabwo uvuga ego canke oya, urasigura ivyiyumviro ufise kuri ico kintu bakubajije. Canke nko muri interview y'akazi bakakubaza ati tell us about yourself, parle-moi de vous. Umva muri ico gihe hari ibintu usigura vyinshi. Ikibazo Satani yabajije Eva casaba insiguro. Ntabwo Eva yari kuvuga ego canke oya, casaba ko asigura. Ko yamubajije ngo ni vy'ukuri ko Imana yavuze ngo ibiti byose byo muri ritongo kirazira ko mubiryako? Ariko aramubaza ikibazo yo kwishuye ego canke oya, mugabo acashiramwo ikinyoma, acara kibesha. Aravuga ko Imana yavuze ngo ibiti byose byo muri ritongo ntimushobora kubirya. Eva byasaba ko amusigurira. Ugiye mu byo gusigura navyo umuhaye iki? Umuhaye umwanya wo kugira ngo akubeshe gose, akoreshe ya mayeri yiwe gose, akugwishe mu caha, kuko nico yashaka. Eva ashara musigurira, cyane ko abantu b'abadamu dusanzwe tuzi no gusigura ibintu cyane. Aramubwira ngo ivyama ku biti vyo muri ritongo turemerewe kubirya. Arahejeje kumubwira ko ivyamwa bemerewe kubirya, ngo ariko ivyama ku giti kiri hagati mu itongo nivyo Imana yatubujije ngo ntitubijyeko canke ngo tunabikoreko kugira ngo ntidupfe. Eva arahejeje kubwira Satani ibintu bayaze n'Imana, amategeko Imana yabahaye, arahejeje kuyisigurira bien kandi amubwira ibintu vyumvikana. Imana yaratubwiye ko vyose turashobora kubirya kiretse igiti kimwe gusa,
kijya cyo hagati na hagati kijya ntidushobora gukora ko twarakibujijwe kijya birazwi ntidushobora kucegera ariko Satani kuri ya mayeri yiwe kuko yamaze kumuha umwanya wo kuyaga nawe ko yamaze kumwemerera ko interacting nta kindi abakeneye gusa kumuha uwo mwanya wo kugira ngo muyage ibisigaye afise amayeri yiwe akoresha afise ingena bigenza kugira ngo akugwishe afise ingena bigenza kugira ngo agukoreshe icaha afise ingena bigenza kugira ngo agukure mu mabwirizwa y'Imana abakeneye gusa umuhe uwo mwanya wo kwemera ko muyaga wo kwemera ko interacting inzoka ica yishura Eva ngo haba namba ngo ntimuzopfa ahigize iki ije kumvisha Eva ko Imana yarabeshe ico kinyoma Imana yabakubise sico nta kintu na kimwe muzoba ngo kuko Imana izi yuko umunsi mwabiriyeko amaso yanyu azokwihweza mukamera nk'Imana kuvyo kumenya iciza n'ikibi muri iyo nyishu Satani yariko arahereza Eva harimwo akantu gatoyi kukuri ikibi n'iciza harimo aka realite gato ariko aca mubwira ibindi byuko Imana yabeshe ntibazopfa naco bazoba kandi ko yabahishije yuko bomera nkayo doke yisi Imana umubeshi mu byo yavuze vyose Imana idufashe cyane gose kubera iki kubera ko Eva yayihaye umwanya yayemereye ko bayaga yayemereye ko beshanja yayiteza amatwi Imana idufashe cyane gose nico bituma naje kuvuga uno munsi ngo reka kumuha umwanya reka guha Satani umwanya reka kumwumviriza kuko afise amayeri menshi nukuri ni wamwumviriza azokoresha amayeri we yose kugira ngo akugwishe kuko afise amayeri menshi cyane nimba aje kukubwira ibitandukanye n'ico Imana yavuze ibitandukanye n'ico Imana yakubujije nimba aje kubwira ibitandukanye naco iruka reka kwemera yuko umutega amatwi kuko ni wamutega amatwi azokujana mu caha Imana idufashe cyane nguwo mugore aho n'umurongo wa 6 nguwo mugore abonye ico giti ko kibereye kuribwa kandi ko gihimbaye mu jisho ari giti co kwifuzwa kimenyesha ubwenge yamura kuvyo camye arabijya ahako n'umugabo wiwe bari kumwe nawe arajya Imana idufashe cyane Satani iyo amaze kugufatisha ikinyoma ciwe ningene ubona ikintu bica bihinduka ningene ubona ca kindi cahora kizira bica bihinduka Eva yarazi neza ko ico giti kizira kucegera kizira kugikorako kizira encore moins kukijya ariko Eva ubwo nyine Satani amaze kumubwira ayo majambo yose kumwumvisha ko Imana yababeshe Eva ca giti aca kibona ukundi ndashaka ubone neza ingene Satani akora ca giti Eva yahora atinya ca giti Eva yahora yubaha ca giti Eva yahora azi yuko adashobora gukorako Eva cabona yuko ari giti ciza co kwifuzwa ikigeretse kuri ivyo vyose ari giti kimenyekanisha ubwenge aca ibona kubera ko Satani arabimubwiye Eva acabona yuko akwiye kukijyako ubwo nyene ngo acaratora ngo arajya ngo acahereza n'umugabo wiwe bari kumwe Imana idufashe cyane gose iyi kinyoma ca Satani cagufashe neza wubahuka kubona ko Imana ari umubeshi wubahuka kumeta en doute ico Imana yakubariye wubahuka kubona yuko hari ikintu yaguhishije Imana idufashe cyane gose Eva abona ko Imana yamubeshe Eva acabona ca giti ukundi bamaze kukijya ngo amaso yabo arahumuka baca babona ko bari gusa hariya mu gice ca kabiri gihera hatubwira ngo bagenda gusa ngo ariko ntavyo bari bazi ariko bamaze kujya ca giti Imana yababujije ngo baca barahumuka baca buzura ubwo nyene isoni baca bumva bamenje
baca bagenda kwinyegeza ya nzoka aho ntashisubira kubafasha kuko Satani imisi yose agushize mu makosa agushize mu caha akugwishije mu caha ikintu acakora acakubisa usigarura maramara wenyene usigarura ambara isoni wenyene usigarura baruhebwa wenyene we waca yigendera nasubira no kwegera huri Satana caragenda basigara bironderera amababi y'ibiti ariyo bifuka ngo bumve imirindi y'uhora ariko araza baca bagenda kwinyegeza inyuma y'ibiti baramaramara Imana irahamagara Adamu iramubaza ngo uri hehe Adamu aramubwira ngo nakumvise ndinyegeza ubwo nyene Imana icirabona ico bakoze irabwira ngo wakoze iki mwariye kuri ca giti nababuza imisi yose umwana w'umuntu agira tendance yo gufuka yo gushaka kunyegera yo gufuka isoni yo gufuka kumaramara ariko ntashake kugenda kwihana ntashake kuvuga ngo Mana nakoze amakosa Mana mbabarira narenze ku vyagezwe vyawe nakoze ikiniki Mana ndihanye akarondera kubinyegeza akarondera kubifuka akarondera kwinyegeza mu maso y'Imana ariko umuntu yarakwiye kuca aca bugufi imbere y'Imana akihana akabwira Mana mbabarira nakoze ibi nibi ndabizi n'amakosa ndabizi nagucumuyeko ndagusabye ngirira ikigongwe ndagusabye mbabarira ariko Adamu na Eva ngo baciye bagenda kwinyegeza baciye bagenda kwifuka baciye bagenda kumaramara ibi bagize ni nko gufata karma utazi cugwaye kamara igihe uri ku makarma ariko ingwara igutera izo pain uwo mubabaro itari kwiravugwa icukenera kugira ngo uve kuri izo karma ni kugenda kwa muganga bakaraba what's going on bakaraba ikintu kiriko kiragutuma uwo mubabaro udahera apana ko wama ku makarma igihe kirekire urakenera kugenda ngo bavure iyo ngwara iri kuragutera uwo mubabaro rero n'icaha nuko iyo Satani yagukoresheje icaha wowe ukabona yuko ico wokora solution ari ukuca winyegeza solution ari ukwifuka solution ari ugusubirana image nziza muri societe ariko utaranduye wa muzi wa cacaha ni penkira ni za karma uriko ntabwo uri kuravura ingwara birasaba ko ubanza kugenda ukitandukanya n'icaha ukavuga ngo Mana mbabarira Mana naragize amakosa hana Mana narakoze ikiniki kandi ijambo ryawe rirakibuza kandi kinicaha narahemutsa hana Mana ndasavye imbabazi Mana ndasavye unkize ndasavye kandi ushoboze sinzosubira ugasaba imbabazi Imana ikabanza kugukiza ico caha catumye ukora amakosa catumye uyihemukira Adamu na Eva aho kumva Imana ngo biruke bayibwire Mana twacumuye tubabarire bo baciye birukanga kwinyegeza inyuma y'ibiti niyo baciye bagenda ariko ntabwo bari kubigenza gutyo onye Imana idufashe cyane gose noneho rero Imana ibashikiriye irabwira ati mwakoze iki Adamu ati wa mugore wampereza niwe yabikoze Imana ati bitega Eva vyagenze gute Eva nawe ati inzoka kwere niyo yankubise kiwani hanyuma nanje ndajya urumva guteranako ivya aho garuke hahandi kandi aho guca bugufi ngo umuntu yihane aho guca bugufi ngo aho konese ikosa yakoze agatangura guta amakosa ku wundi agatangura kwagiriza uwundi hariho abantu Imana idufashe cyane hariho abantu ashobora gukora icaha oriyo yo kwemera ikosa ngo arisabire ikigongwe agihane agashaka kurifukisha kurita ku bandi agashaka gushira blame ku wundi muntu agashaka gushira blame kuri wewe agashaka gushira blame ku kindi kintu aho kwemera kwambara blame akemera kihana agasaba imbabazi Imana idufashe cyane gose rero Adamu na Eva nabo babitanyeko Adamu bita kuri Eva bita ku nzoka Adamu na Eva bararonse ico bashaka ubwenge bashaka kumenya gutandukanya ikibi n'iciza ariko babironse mu gukora icaha babironse mu gucumura ku Mana babironse mu kuja kubiri n'ivyagezwe vy'Imana babironse mu kuja kubiri na instructions Imana yari yabahaye ni kuvuga ngo babironse mu buryo Imana itanezererewe mu buryo bw'abakwegeye umuvumo ntibari bakwiye kubanza kuba desobeyisa ku Mana kugira ngo baronke ico bifuza iyo basaba Imana ubwenge bwo gutandukanya ikibi n'iciza
yarabubaha kuko turabibona mu gitabo ca mbere c'abami mu gice ca 3 ko Imana itanga ubwenge bwo gutandukanya ikibi n'iciza. Yarabihaye umusavyi wayo Salomo, ariko ntavyo basavye, bashatse kuvyironderera mu nzira yabo iciye mu kubeshwa, iciye mu kinyoma ca Satani. Imana idufashe cyane gose. Imana ico tuyisavye cose kihwanye n'ubugombe bwayo irakiduhereza. Ntabwo bisaba yuko tubanza kuyicumura ko kugira ngo tukironke, ntabwo bisaba yuko tubanza kuja kubiri n'ivyagezwe vyayo kugira ngo tukironke, ariko nicaba gihuye n'ubugombe bwayo turashobora kugisaba Imana ikakiduhereza. Imana idufashe cyane gose. Eva yari gushobora gutsinda Satani gute? Yari gushobora gutsinda Satani mu kuguma yizeye ico Imana yamubwiye. Yarabizi neza ivy'Imana yamubwiye, yarahejeje no kuvyibwirira Satani. Yarahejeje kumubwira ati oya, ntabwo ari biti vyose tutashobora kurya, turemerewe kubijya vyose kiretse igiti kimwe cyo hagati na hagati mwitongo kijya anye kimenyekanisha kibi n'iciza, kijya yaratubujije kukijya. Yari yahejeje guha Satani inyishu iri clair kandi y'ukuri y'ivy'Imana yababwiye, ariko kubera kumviriza Satani, Satani aza kumubwira ayandi majambo, aza kumubwira ibinyoma kuko ari se w'ibinyoma. Aza kumubwira ikinyoma, amubwira yuko atana kimwe bazoba, amubwira yuko Imana yababeshe, ko yase ko bamera nkayo, amubwira ibinyoma vyinshi. Ivyo binyoma amaze kumubwira bituma Eva agwa mu caha, akora ivy'Imana yamubujije, aza kubiri n'ivy'Imana yababwiye ko badakora. Rero Eva kugira ngo atsinde Satani, kugira ntagwe mu kigeragezo, yarakwiye kuguma kuca Imana yamubwiye, yarakwiye kuguma yizeye ico Imana yamubwiye. Mwene data, ugume wizeye ico Imana yakubwiye, ugume wizeye ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana n'ukuri, ugume wizeye ico Imana ivuga mu ijambo ryayo. Satani ntazo kugera kubesha ngo akubwire ibitandukanye n'ico Imana yavuze, kuko Imana ico yavuze n'ukuri kandi ntibesha. Ntiwemere yuko Satani agukura mu ijambo ry'Imana, ntiwemere ko Satani agukura mu masezerano y'Imana, ntiwemere ko Satani agukura mu co wavuganye n'Imana, kubera Imana yacu ntibesha, ico yagusezeraniye izogishitsa. Ikindi Eva atari gukora no kumuha amatwi, no kumwemerera ko bayaga, no kumwemerera ko amwetoxika n'ivyo binyoma vyiwe, no kumwemerera yuko bagirana iyo exchange ihubanye n'ivy'Imana yavuze, no kubimwemerera. Aho niho Eva yakoreye amakosa, ntiyari kuvyemera. Hari n'ibindi bigeragezo rero bidusaba guhunga, tukiruka, tukiruka. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo Yosefu muri Egiputa kwa muka Potifari, muka Potifari ngo yaramwifujije ko Yosefu bavuga ngo yari umuhungu mwiza w'umunyakaranga, ngo yaramwifujije. Amaze kumwifuza, Yosefu aramwankira. Yosefu aramubwira ati databuja yaranyizeye, yangabiye ibintu vyiwe vyose ngo ndabiganze, ikintu conyene adashobora kumpereza n'umugore wiwe, sishobora kubahuka ngo ndamukorera ico kintu, ngo ncumure kuri databuja nongere ncumure ku Mana yo mwijuru. Yosefu aramwankira. Amaze kumwankira, umunsi umwe uwo mugore ngo aramusumira, ashaka kumufata ku nguvu, akwega impuzu yiwe. Amaze kuyikwega, Yosefu arayimutana, arahunga. Niko ijambo ry'Imana rivuga hariya muri Itanguriro 39:12. Yosefu amutana impuzu yiwe, arahunga, ariruka, aravuga ati sigarana uwo mutamana, arahunga. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ibindi vyaha vyose turashobora kuvyihanganira, ariko icaha c'ubusambanyi ijambo ry'Imana rivuga ngo duhunge. Yosefu rero arahunga, ni kuvuga hariho ibigeragezo bisaba yuko uhunga. Izi nyinshi nazisengo reka kumuha umwanya, reka kumuha umwanya wo kwentoxika ivyiyumviro vyawe, reka kumuha umwanya wo kwentoxika amajambo y'Imana ari muri wowe, reka kumuha umwanya wo kwentoxika amasezerano y'Imana yaguhaye, reka kumuha umwanya mubwire ngo Imana yavuze ukunuku kandi Imana yanje ntibesha. Niwemerere ko akujana mu bindi byo kugira ngo agute mu caha, byo kugira ngo akuyovye. Imana idufashe cyane gose. Ikigeragezo si icaha.
kwemera kuganzwa n'amajwi ya satani yo mu kigeragezo nivyo bikujana mu caha. Ariko kugeragezwa si caha, kandi kugeragezwa tukiri mw'isi tuzokwama tugeragezwa. Nta muntu numwe azokwigera abaho mw'isi atariko arageragezwa. Nta numwe ntibazoguhenda. N'uzobona ameze neza, n'uzobona ngo ujya afise ivyo ntafise, ashobora kuba afise ivyo udafise mugabo ntabuze nawe ivyo ariko aragwana navyo muri we. Ntabuze nawe biriko biramugerageza. Ntabuze nawe bimutuma arataryamye. Ntabuze nawe bimutuma afukama imbere y'Imana agasenga akayibwira ngo Mana afashe ibi nibi nibi. Ntihagire ikintu na kimwe kizokugera kikubwira yuko wowe ni uri mu bigeragezo wenyene. Bariya ntibabibiramo. Nta muntu numwe ari mw'isi atageragezwa. Nta numwe mw'isi atari mu bibazo by'ibigeragezo. Nta numwe. Satani ntazokugera guhenda kuri ico. Uzo kwamuzi yuko ibigeragezo birahari, ariko nubwo bihari umwami wacu ni muzima, yaranesheje, azotugwanirira, azotuneshereza. Ijambo ry'Imana muri Yesaya, ndumva ari Yesaya igice ca mbere 19 haravuga ngo nimwumvira Imana ngo muzorya ivyiza vyo mu gihugu. Adamu na Eva hari ivyiza baciye batakaza kubera batumviye Imana, kubera ko bavuye mu c'Imana yari yababwiye. Reka twumvire Imana kugira ngo tujye ivyo mu gihugu, kugira ngo tujye ivyiza vyo mu gihugu co mwijuru, tujye ivyiza biva imbere y'Imana. Imana idufashe, Imana idushoboze cane. Reka turangize dusenga. Uhoraho Mana yo mwijuru, turagushimiye amajambo yawe meza y'ubuzima wongeye kuduhereza kuri uno munsi. Izina ryawe ryera nirishimwe, izina ryawe ryera nirihabwe icubahiro. Mana urakoze, twumvise amajambo yongera kutubwira ko tutohereza umwanya satani, ko tutohereza umwanya ibishuko vyiwe, kubera ko tumuhaye umwanya adushiramwo ibitandukanye n'ivyo we watubwiye, adushiramwo ibitugwisha mu caha. Data wera, ndasenze ngo mw'izina rya Yesu Kristo udushoboze Mana, udushoboze kugira inkomezi zo kunesha umwasi iyo ariko aratugerageza. Udushoboze guhagarara dushikamye. Udushoboze Mwami kuguma mu masezerano yawe no kuguma mu co watubwiye mu ijambo ryawe. Udushoboze nyaguhora ku ngoma. Reka mpwemu wawe yera bane natwe, mpwemu wawe yera turongore, mpwemu wawe yera tubera umujanama mwiza, mpwemu wawe yera tubera umufasha, atubwira ivyo kuvuga, mpwemu wawe yera twereke iyo umwasi ariko aratugerageza, atubwira amajambo yo kumwishura, amajambo atuma tudagwa mu caha, amajambo atuma tudacumura kuri wewe Mana, amajambo atuma Data wera tuguma turi mu ijambo ryawe. Mpwemu wawe yera atubera umufasha, atubera umurongozi ijoro n'umurango. Urakoze Data wera, urakoze ku majambo yawe wongeye kuduhereza. Reka mpwemu w'Imana abandanya yavugire muri twebwe, mpwemu w'Imana abandanya yatwigishe, mpwemu w'Imana adushoboze guhagarara dushikamye mu vyawe, adushoboze kutava mu masezerano yawe no kutava mu co watubwiye. Urakoze Mana, ndagushimiye. Izina ryawe ryera rishimwe kandi rihabwe icubahiro ubu n'ibihe bidashira. Ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo ndabisenze shima. Amen. Turarangije. Yesu abahezagire mwebwe mwese mwankurikiranye uno munsi, na mwebwe muzokurikirana mu nyuma. Tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwi za Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.